Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amatora yimirije ya 2025 ashobora kubamwo ubusuma. Phineas Nigaba niko yatangaje, kandi akavuga ko byamaze gutegurwa neza n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Icegera c'urongoye umugambwe Sawanya Frodebo Phineas Nigaba amenyesha ko amatora ya 2025 ashobora kuzobamwo ubusuma, nta karata karangamuntu ikozwe ku buhinga bwa none ihari. Abajejwe gutegura amatora bazofatira ku bitigiri by'amatora ya 2020. Seni igukora atategeko rigenga amatora bafise, ibyo byose birerekana ko ayo matora atamwizero yatanga, kandi birerekana neza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwateguye kuyiba nk'uko byagenze mu mwaka wa 2020, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yakiba amatora bikarangira ari we ubaye umukuru w'igihugu, mu gihe benshi bemeza ko umushingamateka Gator Rwasa ari we watorewe kurongora igihugu c'u Burundi. Benshi bakanemeza ko izi ngaruka Burundi burimo uno munsi zaturutse kuri ubwo busambo bwabaye mu mwaka wa 2020, kuko abarundi batwawe n'uwo batigeze bitorera. Umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebo akaba n'umuvugizi w'umugambwe Phineas Nigaba yaraye ashikirije amakenga ku itunganywa ry'amatora yimirije mu Burundi mu mwaka wa 2025-2027. Ayo makenga ahagaze kuri ibi bikurikira: Seni iri gukora atategeko rigenga amatora bafise. Ibiharuro Seni izofatiraho ni ibyo mu matora yo mu mwaka wa 2020, hamwe n'uko atakarata karangamuntu itunganijwe ku buhinga bwa none ihari, mu gihe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwaheruka kwizeza abarundi ko iyo karita izoba yakozwe vuba kandi bwangu. Phineas Nigaba agira ati biratangaje cyane kubona umurwi Seni ukora atategeko rigenga amatora bafise. Ibyo bari gukora byose nta mategeko bari kwisunga. Ikindi nuko atakarita karangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none ihari. Ijya karangamuntu iba ikozwe mu buhinga bwa none nk'uburyo idashobora kwiganwa, kuko nk'ubu izi karita karangamuntu zihasanzwe usanga hari ufise imwe canke zibiri mbere na zitatu ugashobora gutora akarenga rimwe. Ibyo rero bishobora kudatanga umwizero ku byova muri ayo matora yimirije. Mu nama yatunganijwe igenekerezo rya 17 Rusama n'umukuru w'umurwi wigenga ujejwe gutegura amatora Prosper Ntawugwamiye n'aberwa bose, nibyo amatora yaramenyesheje ko ikarita karangamuntu ikozwe mu buhinga bwa none bita biometric zizakoreshwa mu matora ya 2025 azokoreshwa isanzwe ihari. Ikindi nuko amatora ya 2025 azotunganywa hisunzwe indinganizo nshasha y'intara 5, ariko biraboneka neza ko CNDD-FDD yakoze ibintu bihambaye cane byo gutegura ubusuma bukomeye cane uzakorwa muri ayo matora, kuko benshi bemeza ko n'ubundi CNDD-FDD izi neza ko matora yimirije imbere ata murundi uzongera kubajya inyuma. Akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bagarure bibe amatora, kugira ngo bagaruke ku butegetsi. Umugambwe Frodebo ngo ugiye gusubiza mu ruhongore abari barawuvuyemwo. Ibyo byapfundikiwe mu nama yo ku munsi wa gatandatu, aho indongozi z'umugambwe Sawanya Frodebo zabonye ko hakenewe urunani kugira ngo urugamba rwo gutsimbataza demokarasi mu Burundi rugende neza.
inama nkuru y'umugambwe w'inziraguhemuka ibona ko igihugu kiri mu ngorane mu bisata bya politiki, ubutunzi n'imibano, aho ibiciro by'ibifungurwa bya mbere nkenerwa byaduze, igitoro kikaba umuzi w'ibuye, gutwara abantu n'ibintu biba akayobera bahinga, ubushomeri buti ntatanzwe, ifaranga ry'u Burundi rita agaciro ku munsi, uguhunga igihugu bukaba ubuhizi, ubukene bwokora amakara bugata inzara n'umwiheburo nabyo byaka indaro mu gihugu. Ibi byose rero nibyo uyu mugambwe Sawanya Frodebu uvuga ko ugira ko kugira ngo wongere ugarure abari barawuvuyemo, kugira ngo bongere bubake umugambwe ukomeye cyane kandi umugambwe ushobora gutabara igihugu, kuko babona neza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugwa mu manga ikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubutegetsi buzingiye amaboko imugongo, ndetse bemeza ko byanze bikunze ibi biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi bidahumuriza, kandi ko bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku Barundi, na rijya abarundi batari bake babayeho mu bwoba kubera ukuntu kunyoroza byongeye kwiganza mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri ayo amakuru yacu tabananize ku makuru arabana na politiki ndetse n'umutekano, aho Cibitoke umuhungu adandaza ikaranga yiciwe imugina. Ikiziga cy'umwana w'umuhungu akiri muto caratowe kuri uyu wa mbere wa 20 Rusama ku gacimbiri mu bere ko ku mutumba na zone Rugajo muri komine Mugina, ni mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu basaba ko haba amatohoza yigenga. Amakuru ava imugina amenyesha ko uwo mwishwe yibwe amafaranga yiwe imbere yo kwicwa. Uwo muyabaga yari atashe kwa inasenge, abagizi ba nabi baramwishye amafaranga baca bamwica bunyamaswa, niko aya makuru avuga. Batomora ko ikiziga ciwe caciye gitabwa mu bufurege. Bw'amakuru ava mu gipolisi amatohoza atanguye, abanyagihugu basaba inzego zijejwe umutekano gutsimbataza umutekano. Musitanteri wa komine Mugina aremeza ayo amakuru, agasaba abanyagihugu gufasha igipolisi mu ntumbero gutsimbataza umutekano, ariko bikaboneka neza ko ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, kandi bikaboneka neza ko byose biriko birakorwa kubera inzego z'umutekano zimeze nk'aho zitagikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Tukiri ku mutekano muke uri kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi, Igitega naho umuntu umwe yiciwe hafi y'umuhana iwe. Ezechiel Bigirimana w'imyaka 36 akaba n'umubyeyi w'abana 4 yarishwe n'abantu bataramenyekana. Ubwo bubisha bwabaye ku wa gatanu wa 17 Rusama ku mutumba Rukaba muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Intwaro ku mutumba iremeza ayo makuru, ariko ikavuga ko itazi imvo y'ubwo bwicanyi. Ikiziga cyo catowe ku metero zishika 10 kuva ku nyubakwa yiwe. Yari yafashe akarahure mu bunywero bwaho nyine, yaratashe ariko nta mahirwe yagize yo gushika muhira iwe. Ku metero zishika 10 imbere yuko ashika muhira yarafashwe n'abantu batazwi, bamukubitira ubumwica baca bamusongesha urubuye runini, niko umwe mu bo mu muryango wiwe yigana. Ayo makuru aremezwa na Modeste Ngendakumana arongoye umutumba, avuga ko abakenyezi babiri bikekwa muri ubwo bwicanyi bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu n'uwa 18 Rusama 2024, bafungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Gitega, aho bariko barakorwaho amatohoza kugira ngo hamenyekane uwaba wakoze ibara kandi hamenyekane ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bemeza ko ubwicanyi bwongeye gusubira kumimonogoza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko byari bimeze mu mpera z'umwaka 2020 ku butegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho abarundi batari bake bishwe bunyamaswa. N'ubu ngubu akaba ari byo biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bakabasaba ko ibintu bishobora guhinduka canke se bagafata imyanzuro ibereye, kuko boneka neza ko abarundi bariko baricwa nk'impene. Nyuma yaho gaciyemwo igihugu cy'u Burundi kirabane byiza n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu mwaka wa 2015, kuva mu mwaka wa 2020 imigenderanire iriko itera iba myiza cane. Ibyo byashikirijwe na Robert Shingiro, umushiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, nyuma y'ibiganiro byo gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya.
Ibyo biganiro bibaye ku nshuro ya mbere inyuma y'aho mu kwezi kwa Munyonyo 2023 haterewe ko amasezerano agenga imigenderanire hagati y'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya hamwe n'ibihugu byo mu mugabane wa Afurika, Pacifique hamwe na Caraïbe. Nk'uko Albert Shingiro yabandanije abishikiriza ngo aya masezerano yaje gukura ibiganiro byahora biba hagati y'ibyo bihugu bita ibiganiro bya politike, maze haza ibiganiro byo gufashanya no gutsimbataza imigenderanire bishingiye kuri ayo masezerano akomeye cyane yasubiriye amasezerano yari ahasanzwe. Kubwo umushikiranganji w'u Burundi ngo muri ibyo biganiro bagiraniye bemeranije gushigikirana no gufashanya mu bisata bitandukanye hamwe no kubahiriza ibyo basezeranye mu masezerano bamaze kugirana. Umushikiranganji Albert Shingiro kandi yamenyesheje ko ubumwe bwa Buraya bwiyemeje gushigikira Uburundi mushigwa mu ngiro ry'umugambi wa leta uherutse guhinyanyurwa kugira wisunge imbonekazoza y'igihugu. Nayo mu itangazo izo mpande zibiri zasohoye inyuma y'ibyo biganiro, izo mpande zose zikaba zamenyesheje ko zasubiriye kwiyemeza gushigikirana be no kwirinda kuvogerana. Muri iryo tangazo kandi yamenyesheje ko leta y'u Burundi isabwa kubahiriza agateka kazina muntu n'ibindi byose biri mu masezerano bateye ko umukono, nayo ubumwe bwa Buraya bukiyemeza kwama bushigikira Uburundi no kwirinda kubwinjirira mu ntunganyo yabwo. Userukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi nawe yamenyesheje ko ubumwe bwa Buraya buzokwama hafi Uburundi, ndetse anamenyesha ko mu matora yimirije ubumwe bwa Buraya buriko buraraba bwongere butegure ubukungene bwoshobora gushigikira Uburundi muri ibyo bihe. Uwo aserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi akaba ariko atashimye gushikiriza uko intererano y'uwo muryango izoba ingana muri ayo matora yimirije mu mwaka wa 2025 ndetse na 2027 mu Burundi. Imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya mwebwe mubona yifashe gute mugeranije nuko byahora? Benshi bakavuga ko ibingibi Albert Shingiro ariko aravuga ari ugusamaza abarundi, kuko bizwi neza ko umubano w'u Burundi n'amakungu utifashe neza nyuma yaho mu Burundi ariko haraba ubwicanyi bukomeye kandi buteye ubwoba, kandi bukaboneka ko buba bwagizwemo uruhara n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bemeza ko ibi byose biriko birashikirizwa na Albert Shingiro ari ugusamaza abarundi, ko nta nyungu ndende ihari, kuko benshi bemeza ko n'ubundi ibikorwa biriko birakorwa mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, bitatuma Uburundi bwongera kwizerwa nk'uko byari bimeze. Tuve kuri ayo makuru twerekeze mu ntara ya Rumonge, aho bamwe mu bapolisi bahagararira itangwa ry'igitoro iyo kibonetse baridogerwa ko aribo bahindukira bagatera akajagari. Bamwe mu bafise ubwato bwo kuroba bavuga ko batagazwa no kubona abo bajejwe umutekano bafise bido kandi bategerezwa gukurikirana ko urutonde rwubahirizwa. No mu ntwaro barabidogera, batangazwa n'uko bavugana umwe aho ahagarara, ariko mu mwanya muto ugasanga bahagaze ku mapombe, basaba ko bihagarara byihuse. Babishikirije mu nama yatunganijwe na buramatari w'intara kuri uyu wa mbere, bariko bararabira hamwe uko igitoro catangwa neza kibonetse. Urongoye igipolisi muri iyo ntara asaba abajejwe intwaro gufasha kugira ntihagire umupolisi asubira gutera akajagari ku gituro c'igitoro. Asaba ko bazobona n'ibido kubimenyesha hanyuma ingingo zigafatwa. Buramatari w'intara ya Rumonge we ategeka ko abapolisi canke abasirikare bitwaza ibido babazwa uwabatumye ndetse n'aho bayijyanye mu ntumbero kugira ngo igitoro gike kiba cyabonetse gitangwe mu mahoro ndetse gihabwe abagikeneye bose, bana kugifata ngo bajye kukigurisha mu kinywabi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.